nongeye kubaha mwiriwe na mwaramutse bivanye naho muherereye. Uwo ni wa mwanya wo kongera kurikirana ikiganiro cy'amakuru y'inkino mugira mushikirizwe na jewe nyene Sami Morinyo ku bakunzi ba ETBC-TV. Yamamaze kona ko namaze kuhishikira ahanyene kuri micro aho ngiye kubashikiriza ikiganiro cy'inkino cyo kuno wa gatanu igerekerezo rya mbere ukwezi kwa12 mwaka 2023. Urabona ko uno musi twatanguye ukwezi gushasha aho turi mu mpera z'umwaka kabisa, aho usanga abantu bose bavuga bati twumvirize ukuntu byaraye bigenze muri weekend izo canke uko byaraye biheze. Ndogiye kubaha kuraje kandi no kugira ngo mushobore gushonda cyangwa gushira ko kuri JM mureke inzigo kabisa, ushire kuri partage, mugende kuri s'abonner cyangwa subscribe mu Cyongereza, hama muheze mubandanye muryohererwa tugisi n'amakuru y'inkino agezweho canke byo mutare muzi ngo mumenyere ngaha. Ngira mwamaze kumva yuko akaririmba ari together umudiho mumvise mucyamenya ko namaze kwishikira ahanyene kuri micro kugira ngo dusangire ivy'amakuru y'inkino. Ndazi ko musanzwe muko muri benshi mudukirana cyane cyane abari hanze y'igihugu muri Canada, Amerika, abatwandikira bamusanzwe muri hariya mu Faransa, Australia ndetse n'ahandi. Aho iwacu mu Burundi na cyane cyane mu ntara y'Ibitoki, Bujumbura Meri, abari Makamba n'ahandi. No musi tubaza kurabira hamwe duhereye ngaho iwacu mu Burundi muri Premier League ukuntu ihiganwa gifashe n'ukuntu imigwi isumbasumbanya amanota n'ibibanza irimo. Turabwira kandi inkino z'ibirarane zabaye uno musi aho mugwi wa Aigle Noir de Fighters ariko atana mu mitwe n'umugwi wa Interstar ya Belize. Turaza kubabwira kandi mu bigeme rwarukino twiteze twese uko byaraye bigenze hariya muri Algeria, aho abigeme kabisa bacu batigeze batsa umuriro na gatonya, ubona ko byari byabagoye cyane. Turaza tunyarukira kandi hariya hakurya y'amazi hamwe Burande gishika, tuza kubabwira ukuntu imigwi muri Ligue des Champions isanzwe yamaze gushika muri kimwe cy'umunani kiri cyanyuma ari muri Ligue des Champions. Tubabwira urutonde ukuntu bimeze. Turaza kubabwira kandi n'indi migwi igishakisha cyangwa ihigisha kuzoza gukina w'itim de finale. Turaza kubabwira bamwe mu bakinyi beza bafise ibitsindo byinshi hariya muri Champions League. Turabwira kandi muri weekend dufise inkino ziri mu Bwongereza n'iziri hariya muri Espagne, ziri mu Bufaransa. Turaza kubabwira kandi n'andi makuru twafitiye meza cyane, aho tuza kubashikiriza abakinyi ikinyamakuru Fox cyashize ku ntebe cyane ku meza ngo abakinyi banyaruka cyane, aho igitangaza cyarayemwo aho umukinyi w'umurundi Nestor Irankunda nawe yagaragaye muri urwo rutonde rw'abakinyi batanu beza cyane banyaruka mu bandi gusumba abandi ku isi muri no higanwa turimo rya 2023-2024. kaze mukanya reka rero tutibaje na gato kugira ngo ducunguze umwanya umwete. Nenabwiye ko mu ncamake ko tuza kubabwira urutonde rw'imigwi iyo ngaha iwacu n'ukuntu imigwi isumbasumbanya ngaha amanota ngaha muri Premier League, aho urukino rwa rwiriraniye igishika ni umugwi wa Aigle Noir de Fighters ariko utana mu mitwe n'umugwi wa Interstar, aho byarangiye ari ibitsindo ubusa ku bundi. Ibyo byakaje bituma rero Interstar yagumye mu kibanza kabisa cya 12, aho ubona yuko Interstar kabisa bitari kubiroro hano mwigeme cyangwa se umukobwa cyangwa se umama cyangwa se umugore sinzi ko byita, ubona ko yatanguye neza ariko yihimigwa myinshi akubita zanzamura, mugabo ubona ko bitari kubiroro hamwe no misi ya nyuma ihiganwa ni Gumunsi rero ugira 15 w'ihiganwa, aho ubona ko imigi yose yamaze myinshi iri kiraheza inkino zayo ngo barindire vacances yo kwitegura Noel canke Bonane.
aho umugwi wa Vitaro FC ufata ikibanza ca mbere gakurirwa n'umugwi wa Flambeau du Centre ugira kabiri, aho umugwi wa Rukinzo FC ugira gatatu, hamwe Musongati hariya Igitega akaba iri mu kibanza ca kane, Message Ngozi nayo ikaba igira gatanu, aho n'umugwi wa Egrenade Fighters wakinye urukino rwayo uno musi ikaba iri mu kibanza ca gatandatu. Bumamuru FC hariya mu ntara c'Ibitoki nabo bakaba bari nyuma cyane go uravye ukuntu bari bahagaze mu mwaka uheze ubakana mu kibanza c'indwi, ariko urabona ko naho nyene ko raduga. Umugwi wa Burundi Sport Dynamique ukaba naho ugeze mu kibanza c'umunani, c'icenda aho Olympic Star ariyo iri mu kibanza c'umunani. RRB Kayanza United iri mu kibanza c'icumi na rimwe, aho RRB Amasipiri uri mu kibanza c'icumi. Umugwi wa Ase Interstar ukaba nawo uri mu kibanza c'icumi na kabiri, aho Mososhuga nayo ugeze mu kibanza c'icumi na gatatu. Tigre Noir hari Imakamba nabo bakaba bageze mu kibanza c'icumi na kane. Tel Aviv ikaba ariko irakwega amaguru iri mu kibanza ca 16. Tel Aviv ikaduhenda hamwe na Magaye Young Boys, ayo akaba ariyo iriko irafundikira iri higanwa. Andi makuru tubafitiye ngaha muri Primus League nuko umugwi wa Egrenade Fighters ariwo waserukiye Uburundi mu nama ngo ikomeye cyane y'imigwi ngaha muri Afrika, ikomeye gose gusumba iyindi mu bihugu vyayo, aho umugwi wa Egrenade Fighters ngo watowe y'umugwi w'igihangange ukomeye cyane ngaha mu Burundi. Iyo nama ikaba iriko ibera hari i Cairo mu Misiri cyane muri Egiputa, n'amashusho meza cyane abana bagiye baserukiye umugwi wa Aigle Noir bambaye udukoti d'Utaliyano n'uturato twiza cyane dusigwa n'amavuta ngira ngo sinzi, bari baberewe cyane kabisa, ubona bafise akanyamuneza bavuga ati tugiye kurepresenta igihugu cyacu mu mahanga, aho Aigle Noir ngira ngo bazotuzanira agaseke batekereye, aho twashoboye kuvugana na bagenzi bacu bamenyesha makuru basanzwe bakorera ikinyamakuru Igo TV hari muri Aigle Noir, bakavuze uko ibintu ngo byifashe neza cyane, aho ubona ko bashikera mu mahoteli meza meza ya hariya i Cairo. Kandi babwiye ko ku munsi wa gatatu hari hitezwe urukino rukomeye cyane, aho umugwi wabigeme intamba mu rugamba bakiranye bariko barakina n'umugwi wa Algeria, aho mwibuke abakinyi bari bavuze amajambo bavuga bati twebwe igihugu cyacu turata kugiserukira kugira ngo twigaragaze turabe yuko twemeza abantu tugire ico tuvuze, ngira ngo byagiye ariko batishimye kabisa, kuko umugwi wa Algeria wadufashe mukajiginya ukubita uzanzamura wica ufata abakobwa b'intamba mu rugamba bamwe ibyo baramaze ibisi bigira urabahondagura ubagira iyondo. Sinovuga ngo kwari gutsinda gusa no gutsindagirwa byarimwo, ariko nabonye abafana mwe bandika ngo turabarundi b'umutima, ngo turi n'abarundi kazi b'umutima, ngo ivyo bintu ntawo vyibagira. Algeria rero yatsinze equipe seruka y'igihugu cyacu yabigeme ibitsindo 5-1. Urumva ko kari sinovuga ko ari byago byatuguye ko, ahubwo baradusumbije ko batweretse urundi rwego basanzwe bariko. Ni mu gihe rero urukino rwo gusubiriza rwitezwe muri no weekend, aho umugwi nyene w'intamba mu rugamba z'abakobwa uzotara mu mitwe no mugwi wa Algeria hariya nyene muri Algeria. Urumva yuko ari ibintu bikomeye cyane yaza kuba basi bokiniye ni Bujumbura, ngira ngo byo habe bikagenda neza. Reka datibaje tuja hariya hakurya y'amazi, kuko dusanzwe dufise amakuru menshi, aho tuza kubabwira ukuntu imigwi canke se mu bihugu tuhere nko mu Bwongereza ukuntu bagiye gukina muri no weekend kugira ngo muze muronke aho muteramira muri no misi, na cyane cyane guhera ku munsi weje hara mu Bwongereza, ndetse no munsi haro n'amamatch ari karaba nk'ariya mu Bufaransa canke no muri La Liga, aho mu kanya saa 3 bagira batangure gukina. Neka ndabara nko mu Bwongereza ku munsi weje haritezwe imatch ya Arsenal na Wolverhampton igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo, aho umugwa Brentford uzotara mutwe na Luton Town igihe cy'isaha 10 nyene, aho na Burnley izokwakira Sheffield United igihe cy'isaha 10, mu gihe Nottingham Forest izotara mutwe na Everton ico ni gihe cy'isaha 12:30, ni mu gihe Newcastle izotara mutwe na Man United igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Naho ku munsi wa Mungu Liverpool izoca itana mu mitwe
n'umugwi wa Fulham igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo. West Ham United itane mu mitwe na Crystal Palace igihe n'igihe cy'isaha 9. Bournemouth izokwakira Aston Villa igihe n'igihe cy'isaha 9 nyene. Chelsea the Blues yakire Brighton igihe cy'isaha 9. ni mu gihe Manchester City izotana mu mitwe na Tottenham igihe n'igihe cy'isaha 11:30 z'umugoroba. ni mu gihe no match rero imariko aravuga ko amajambo menshi mu gihe bavuga ko umugwi wa Man City na Tottenham ngo ari imwe mu match zo yitezwe cyane kuko ngo mariko berekana bose icyo bashoboye naho bashaka kugera. muze ko na Man City yamati imisi itavyorosha ayihagaze hose haba muri Ligue des Champions canke no mu bindi. Reka ngire ko nababwira n'abakinyi abeza bamaze gutsinda ibitsindo byinshi muri iryo higanwa rya England Premier League, aho ubona ko kwisonga haza umukinyi Erling Braut Haaland afise ibitsindo 14 asanzwe akinira umugwi wa Man City, agakurikirwa n'umukinyi yitwa Mohamed Salah wa Liverpool akaba afise ibitsindo nawe 10, igihe Heung-min Son wa Tottenham we afise ibitsindo 8 akaba anganya na Bon John afise ibitsindo 8. aba ngo abigenje neza mu gutanga amapasi gushika uno munsi tuvugana ni uwitwa Pedro Neto afise amaze go muri Wolverhampton amaze gutanga amapasi 7, witwa Kai Trippier amaze gutanga amapasi avamwe ibitsindo meza 6, witwa Mohamed Salah umva ko asanzwe ayanagarutsemo akaba afise amaze gutanga amapasi meza ashika kuri 5, umva ko asanzwe ahagaze neza cyane muri no misi. Hariya muri La Liga reka tubabwire inkino zerekanijwe muri no weekend kugira ngo muze muronke aho mu teramira. Mukanya kagira kaze umugwi wa Las Palmas ukaba ugira utari mutwe na Getafe n'igihe cy'isaha 3 zuba zuzuye neza. Hariya muri Spain muri La Liga muca muja kuri Canal Plus murabe kabisa urukino rwahuze Las Palmas na Getafe canke muje kuri ETBC-TV naho mwirabe iyi match aho tuzakuba turi kumwe mu kanya kaza ku munsi w'ejo n'igihe cy'isaha 8 z'umuhinga maho Girona izotara mu mitwe n'umugwi wa Valence. Atletico Bilbao nawe wakire Rayo Vallecano igihe cy'isaha 10:15. Real Madrid izotana mu mitwe n'umugwi wa Grenade igihe cy'isaha 12:30 nani mu gihe Osasuna uzotana mu mitwe n'umugwi wa Real Sociedad igihe cy'isaha 3. ku munsi wa Mungu umugwi wa Mallorca uzotana mu mitwe n'umugwi wa Deportivo Alaves igihe cy'isaha 8, aho uzobona ko Armenia izotana mu mitwe na Betis Sevilla igihe cy'isaha 10:15. Sevilla nayo yakire Villarreal igihe cy'isaha 12:30 mu gihe abakunzi ba FC Barcelona nabo mutibagiwe naho izoba iri cyatana mu mitwe na Atletico de Madrid igihe cy'isaha 3. ndibaza ko ino match nta byishino ivuga koko uko muhagaze mwese murakuzi. ku munsi wa mbere naho hari urukino rwo gwitezwe igihe cy'isaha 3 akaba ari hose Celta Vigo izotana mu mitwe na Cadix isaha 3 kabisa. Reka ngenda babwiye ko n'abakinyi bahagaze neza mu bitsindo gushika uno munsi aho tugeze. ni mu gihe uno mugabo wa Bene wa Real Madrid canke uno musore w'umwongereza yitwa Jude Bellingham akaba ayoboye isonga ry'abatsinzi canke amaze gutsinda ibitsindo byinshi hariya muri Espagne cyangwa muri La Liga Santander. welcome Serinde nabwo ati igiye kuramamagara katugaruke karagaciyemo. Jude Bellingham akafise ibitsindo 11 akaba akurikirwa na Alex Bayen akaba akurikirwa na Antoine Griezmann wa Atletico de Madrid akafise ibitsindo 9 mu gihe Borja Mayoral akaba afise ibitsindo 8. Gerard Moreno akaba afise ibitsindo 8 gihe Alvaro Morata akaba akurikiragira gatara afise ibitsindo 7. ngo abamaze gutanga amapasi meza avamwo ibitsindo amapasi menshi avamwo ibitsindo hariya muri Espagne cyangwa muri La Liga Santander witwa Saul ngo akaba afise amapasi 5 amaze
gutanga ava mu bitsindo. Uwitwa Alex Bayena nawe afise amapasi 5 baranganya, akanganya nitwa Nico Williams asanzwe akinira umugwa Atletico Bilbao ngira mucabona wa mupeti mutonya afise wavukana uwitwa Diego Lico akaba afise na nyene ama pasi 5 n'uwitwa Iago Aspas akaba agira gatanu afise amapasi 4. Reka rero tubabwire okunaho hariya mu Faransa ariko gatoya ntashika mu Faransa. Reka manenge ndababwiye kuno nkuri ya FC Barcelona mbonye iki ubunyene aho umugwi wa FC Barcelona ngo bafise ngo amakenga ku rukino ruzobahuza ku munsi w'Imana na Atletico de Madrid igihe cy'isaa 3 wako ngo akinyi wabo canke umugande de beat Andre ter Stegen ngo babona ko atamahirwe na gatonya ahari cyo kuzosama cyangwa gukina runo rukino kwa FC Barcelona Atletico mu gihe FC Barcelona mara uko yari maze imisi bitagenda neza na cyane uravye kuntu ikirakina ngo itsinda yahavye igombora ku kanyuma. Rero ngo ntibabona neza ko uyu indakipenya kongo nibo baha amahirwe ijana kugera uzosama runo rukino kwa Atletico de Madrid ngo hari he azohava avurwa na cyane n'abasore ba Antoine Griezmann abamamurata ubona ko bamaze imisi bakiwe gacika hariya muri Espagne. Mu Faransa kuri wa 15 ni mu gihe mukanya umugwi wa Rennes ugirutane mu twe na Strasbourg ni gihe cya 3 mu kanya ejo ku munsi wa gatandatu nigerekezo ya kabiri aho umugwi wa Rennes uzotana mu twe na Rio igihe cy'isaha ariko ino Rio nanyene cendi Rio ino match no iheba kuko Rio yahagaze nabi bakiteza forfait cyangwa gasubira yuko basivye bagwaje abakinyi kuko Rennes nayo imeze nkirikira tugatonyerekana urukino ruri hejuru aho rero ubona Rennes zotana mu mitwe na Rio gihe cy'isaha 11 z'umugoroba. Nantes itane mu mitwe na Nice ahangira ngo abakunzi b'intamba mu rugamba cyangwa abakunzi b'umupira w'amaguru ngaha mu Burundi mubona ko wa musore wanyu Yusuf Ndayishimiye ejo muzoza kurekera kumuraba kugira ngo turabe ivyari karakina ku munsi wa Mungu Le Havre zo kwatana mutwe na Paris Saint-Germain hazohakiri cyane ngango mumvise Paris Saint-Germain mumbamo Kylian Mbappe gikisaha indwi tumurango izuba ariko ratonora Brest itare mutwe na Clermont gikisaha 9 mu gihe Toulouse zotara mutwe na Holia igihe cy'isaha 9 nyene Monaco itane mu mutwe na Montpellier igihe cy'isaha 9 ni mu gihe Lille izotara mutwe na Metz igihe cy'isaha 10:05 Marseille itane mu mutwe na Rennes igihe cy'isaha 2:45 z'ijoro. Hariya rero mu Faransa ngo abamaze gutsinda ibitsindo byinshi hano mbona batatu gusa ni witwa Mbappe afise ibitsindo 14 kabisa ibitsindo 14 umukuru gaitwa Adams afise ibitsindo 7 hari witwa Gorve nawe akaba afise ibitsindo 5 cyo ino mumenye ko hariya mu Faransa ngo ihiganwa saniki bandanya kuko bavuga bati turabe uno mwaka reka rero dusimbire kandi mu yandi makuru y'inkino aho muri Ligue des Champions ukuntu byagenze bivaye n'amamatch yaheruka kuba hano rero bakaba bamaze gushiraho qualification y'imigwi imaze kuba qualifié izokina kimwe ca 10 cya nyuma cya Ligue des Champions uno mwaka aho ubona ko hariho imigwi imwe igishakisha n'indi byamaze gukunda aho dufise imigwi 10 igishakisha kabisa imigwi 10 igishakisha kugira bazarabe uzovamo. Hari muri groupe A umugwi wa Bayern de Munich ukaba waramaze gutsindira itike ukaba waramaze kwidugira shikana amaguru yose muri 8e de finale. Arsenal muri groupe B nayo ukaba wamaze gushaka amaguru yose muri 8e de finale ya Madrid. Ni muri groupe C mu muce wa C ukaba yamaze gushaka amaguru yose kuri yose n'amanota 15. Ni mu gihe umugwi wa Inter de Milan ni muri groupe D nayo ukaba wamaze gushaka amaguru yose na Real Sociedad ni muri groupe D ukaba wamaze gushaka amaguru yose. Atletico de Madrid ni groupe J ukaba wamaze gushaka amaguru yose hariya muri
ultime de finale Lazio Roma hariya mu Butaliyani kamaze gushira amaguru yose muri ultime de finale mu gihe Borussia Dortmund ni muri groupe F kaba yamaze gushira amaguru yose muri demi finale. Umugwi wa Man City ni muri groupe G kaba yamaze nawo gushirayo amaguru yose muri demi finale n'amanota 15 RB Leipzig ni muri groupe G kaba yamaze gushikana amaguru yose muri ultime de finale mu gihe muri groupe H akaba ari umugwi wa FC Barcelona wonyene umaze gushira amaguru yose muri demi finale. Yindi migwi imesigaye iri kirahiga itike yo gukina kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma cya Ligue des Champions. Hariho umugwi wa FC Copenhagen ni muri groupe A, Galatasaray groupe A, Manchester United ikaba ari muri groupe A. Hazovamwe umwe muri bo, hazovamwe umwe kabisa muri bo. Yego hazovamwe muri bo kabisa. Dogo urumva ko Galatasaray yovyimba kuri Man U karabaye yobijanye ikatitera yidugira. Man U rero igabe irashobora kongera gusubira muri bya bihe byayo byo kuzakina rero Pariga ngira hoho yamaze kwaka ikirago ishaka matera igamira kabisa. Umugwi wa Napoli hari muri groupe J, muri groupe S cha groupe C aho uzotara muzowa uri kwahiga itike nayo nyene. Sporting Braga ni muri groupe S, Paris Saint-Germain yoyo ngo ivyo ntibivuga ko iraciruka. Umugwi wa AC Milan nayo nyene ngo uraciruka muri groupe F uri kumwe na Newcastle. Nk'abantu mwe ino pure yo ntibaze ngo biracyoroshe na gato ko hagati ya Paris Saint-Germain, AC Milan na Newcastle ninde aba umwe muri bo muri aba batatu azotaka uko hazovamo zibiri gusa hazovamo umwe ahubwo hazovamo umwe kabisa. Borussia Dortmund yo yaramaze kuyakiriza umuriro irigira. Ni mu gihe FC Porto hari muri groupe H muzi kwiyegwa gutsindwa na umugwi wa FC Barcelona ku munsi wa kabiri uheze ibitsindo biri kuri kimwe nawo ukaba uriko uzotana mu mitwe na Shakhtar Donetsk. Ni mu gihe rero ubona ko na Shakhtar Donetsk itsinda FC Porto itera yidugira yigira muri ultime de finale. Rero ngo amaze gutsinda ibitsindo byinshi hari muri Ligue des Champions bariko baraharanira kuzoronka ubushimwe cyane ni baguma biganza neza. Uri kwisonga y'abamaze gutsinda ibitsindo byinshi akabari Alvaro Morata wa Atletico de Madrid afite ibitsindo 5 ni mu gihe Erling Braut Haaland afite ibitsindo 5 wenyene. Witwa Hojland akaba afite ibitsindo 5. Gabriel Jesus ni wa kane afite ibitsindo 4. Antoine Griezmann afite ibitsindo 4 mu gihe Harry Kane afite ibitsindo 4. Owendwi na akaba Jude Bellingham wa Real Madrid afite ibitsindo 4. Murumva ko babiremeje babigenze ko nababwiye rero ko nza kubashikiriza rumwe mu rutonde rw'abakinyi ikinyamakuru Fox cyasize ahabona ngo abanyaruka cyane gose gusumbya abandi yo bari mu kibuga. Ni mu gihe urutonde rwasohotse rwakozwe mu kwezi kw'icumi ni ku kw'icumi na rimwe guheze ni kuvuga amezi abiri ngo basanze rero umugabo witwa Kai Walker wa Manchester City ariwe ageruka gusumbya abandi gose yiruka ibirometero 37 n'ibice 31 ku isaha. Agakurikira wa Murundi wacu asanzwe akina hariya muri Adelaide FC. Adelaide FC kabisa hariya muri Australia higanwa ya Premier League yabo. Umusore witwa Nestor Irankunda nawe akaba aza mu kibanza cya kabiri cy'abantu banyaruka ngo akaba yiruka ibirometero 37 n'ibice bibiri ku isaha ngo aranyaruka cyane gose n'umusore nawe nyene witwa Brent John akaba nawe ngo yiruka ibirometero 36 n'ibice 70 ku isaha. Witwa Michael Mudrik akaba yiruka ibirometero 36 n'ibice 63 ku isaha. Witwa Anthony Gordon akaba yiruka ibirometero 36 n'ibice 61 ku isaha. Rero twatwikesha ikinyamakuru kabisa Fox nawe cyanditse ino nkuru kidumenyesha yuko ngo uno Murundi wacu nawe ngo akaba ari umwe mu bakinyi badasanzwe hariya mwihiganwa ryo muri Arabie Saoudite aho ubona nabanyene muri no weekend bazokina nganga tuzobigaruka ko ande makuru yacu yejo yo kumuhingamo azobabwira
ukuntu abonye ne biriko birifata ariko ngo umugwi wa El Nassr bakuna Cristiano Ronaldo nawe ukaba uzoba ufise urukino kabisa aho bamwe bariko barakavuga ati Cristiano Ronaldo ngo ashobora kuba yaragize ingorane muri entraînement ariko usanzwe ajetwa amagare bakabavuze yuko atakibazo urukino ko muri no weekend azorukina neza atakibazo. Hano kandi iwacu mu Burundi aho ngo hariho ishirahamwe ry'abafana rihora ritanga ubushimwe na cyane kubamenyereza bigenje neza aha muri Primus League ngaha iwacu mu gihe rero ubona yuko kocha canke se abandi bantu manager des équipes na cyane ngo abakocha hariko hatanzwe amazina atatu hazobamwo umwe azohabwa agashimwe k'abafana ngo yigenje neza gusumba abandi bakocha muri Primus League aho azoronka agashimwe abafana bamuteguriye rero n'amazina y'abakocha batatu ariko gabangamana harimo umugabo wo muri Burundi Sport Dynamique ndabona n'umugabo muri Vitaro nawe n'abafana muri Centre umva ko ivyo byo bari ibintu bisanzwe bitwi ko uravye n'ukuntu bahagaze urabona ko bahagaze neza cyane na Burundi Sport Dynamique iri mu kibanza kabisa c'icenda hama kabona Vitaro mu kibanza cya mbere birakomeye cyane. Mwakoze rero kudukurikirana mwese mwariko murumviriza amakuru y'inkino mucenga kuri ETBC-TV mubandaye mukwira subscribe cyangwa sabone mugire j'aime na partage kugira ngo mubandaye mukurikirana amakuru y'inkino iryo nyene Sami Mourinho sanze ndabategurira nkabashikiriza kino kiganiro cy'amakuru y'inkino na gahwane na hejo bye bye.